kurwanya amaba ashingiye ku gitsina biraje ishinga benshi kubera ikaguma yiyongera. Uwo mugoroba ibintu ntivyoroshe kw'ivuriro rito ryo kwitaba mu ntara y'uburaruko bw'igihugu. Amarira, waserera n'ibitutsi nivyo biharangwa. Muti habaye iki? Hari umwigeme yafashwe ku nguvu n'umubanyi bazanye aho kw'ivuriro, umuryango wiwe ugashaka kwihanira. Mariza bakunze gutazira gasore, muvyara wafashwe ku nguvu, wewe yarengeye kuri Matayo wo mu muryango w'uwagirizwa amufata mw'izosi. N'agashavu kenshi ati: Nadutunuje kenshi, reka mpfume ndakwiyahurira ko nimara ishavu. Poro, umuganga ajeje kuremurura imitima y'abahohotewe yaraheje kwakira uwo mwigeme acasohoka kubanguranya. Apfuye kumwumva, Mariza ahindukira agira ati: Muganga, leta, amashirahamwe, ibigo vy'ubuvuzi n'ibindi ntibasiba kwiyamiriza amaba afatiye ku gitsina. Ariko aguma ko izuba ryaka, ni kubera iki? Reka tubaduke tubihanire. Poro niko gufata ijambo ati: Sindisha avuyemwe. Amabashi ngiye ku gitsina ntazohezwe no kwihanira. Erega kuba guma yiyongera bifise imvo nyinshi. Hambavuye gutitaho kumenya ubwoko bwose bw'ayo mabi. Aha twovuga ayashingiye ku butunzi, ayatuntuza umutima, ayababaza umubiri, kubuzwa uburenganzira. No mu kuyagwanya ntitubanza kurondera vy'ukuri imizi ituma ayo mabi akogwa nk'ubusumbasumbane buri hagati y'abagore n'abagabo ikibano cacu cubakiyeko. Akigejeje aho abari aho bose baca barabana mu maso. Poro arongera ati: Hari n'abihenda bakibaza ko ayo mabi akorerwa abakenyezi gusa. Iyo bambewe n'abagabo barayakorerwa. Zimwe mu nkurikizi z'ayo mabi zikunzwe kwibonekeza nuko abayakorewe bikumira ntibasubire kwitaho ibijanye n'itunganya ry'ubuzima bw'igihugu. Igihambaye no guhimiriza abantu bagashengeza abakora ayo mabi, gutyo bahanwe hisunze itegeko rigwanya ayo mabi. Abari aho bose baca barajijuka bareka kwihanira, baja gushengeza uwagirizwa, umwigeme asigara aravurwa. Mariza nawe aca yigira inama yo kuja gushira mu ngiro ivyo yumviye kw'ivuriro. Mbega nawe ivyo muganga yavuze hari ico bikunguye? Ubu ugiye gukora iki?